Vyukuri tutabeshanye umukene ntazoja mwijuru banza mumvirize namwe. Nta mukene azoja mwijuru. Iyo wakenye uwa mbere w'umubabaro n'umukene. Vyukuri abantu muri no misi basigaye barenza urugero. Tutabeshanye nyene no gukena gisigaye ari icaha. Mugabe nyuma yo kwihana harageze ko wihana n'icaha cyo gukena. Tutabeshanye nyene no gukena gisigaye ari icaha. Uwa mbere abesha ngo ngideni nzokwishura ejo n'umukene. Kandi aho ntafise icyo azokwishura. Umuntu afise agahinda kenshi. Umuntu usanga afata ideni uzorawe uwafashe ideni hahandi ukabura aho wishura urasubira kuhaca mu gatondo na hirya y'ejo nuco uhindura amantuze mbega wicaye mu rusengero ufite ideni mwicaranye akwita umwizigi uri kurakorera Imana. None wumva wozoja mwijuru gute? Ari ibintu byinshi Imana ikurinda ubukene bwa hano mwisi kugira ngo uzoje no mwijuru. Imana iguhe ibyo kurya, iguhe amahoro, amagara meza n'amafaranga, hanyuma witegure kuzobana mwijuru. Erega nubwo bishika umukene akaguhemukira sabakene bose baba baguhemukiye. Tuvuge ko abantu bose baba kwisara abatunzi. Mbega umuntu mwita umutunzi ufatiye kubiki? Mbega hoho nta batunzi bahemuka? Nta batunzi birigo barikisha abo barusha ubutunzi? Nta batunzi bama mu byaha by'ubusambanyi? Nta batunzi babeshejeho nabi imiryango yabo kandi arabatunzi? Mbega bona tuvuge ko bazoca baja mwijuru kubera babaye abatunzi? Ihibambewe umuntu nareke kubesha ko umukene atazoja mwijuru. Nimba yahuye n'umukene yamuhemukiye nazibuka ko ari n'abatunzi bahemuka. Kandi nubwo umukene baguhemukiye ntabwo ari abakene bose bazohemuka. Mugabe nyuma yo kwihana harageze ko wihana n'icaha cyo gukena. Apotre uvuze ko gukena ari icaha. None kimaze kuba inkomoko y'ivyaha coco kica citwa iki? Wibaza ko abiba bose baba bashaka kwiba? Wibaza ko umuntu umupapa ari karabesha ngo niyaza kunda mu mubwire ko atari hondi ari mu cumba yashaka kubesha? Wibaza ko ujya muntu wandikiye umwishuza akubwira ngo amaze imisi agwaje umwana atamwana yaragwaye yashaka kubivuga gurya? Ivyo vyaha biriko biva kuki? Ubukene. Nimba umukene aja kwiba kubw'ubukene bwiwe wari abakene gusa basanzwe baja kwiba canke hari n'abandi b'abanyamafaranga biba. Erega ubusuma buratandukanye, hari ubiba dukeya n'undi wiba aterura ibikomakomeye. Ubwo rero ubukene sibwo butera icaha, hari igihe n'ubutunzi bugutera gukora ibyaha kandi ivyo binaremereye. Ndabizi benshi murakoresha Bibiliya. Twibukanye Dawidi mbere yuko aba umwami yari umukene kandi Imana yaramwemera. Yobu amaze kushikirwa n'ibibazo byo gupfusha no gukena yakomeje akunda Imana kandi Imana yaramwemeye. Lazaro yari umukene Imana yaramwemeye. Na wa mupfakazi yahereza insenga zibiri Yesu yaramwemeye aratangaza ko ari umuntu akorera Imana. Tugaruke no kuri Yesu nawe ubwiwe. Yesu yamamye ikanzu imwe kandi yari umukiza wacu. Vyukuri tugerageje kuraba na Yesu ubwiwe yari umukene. None abantu babikura he kugira ngo bavuge ko umukene atazoja mwijuru? Twibukanye Yesu ko yavuze ko abatunzi bigoye ko binjira mu bwami bw'Imana. Burya Yesu yaza kubona ko bizogora umukene kurusha umutunzi, yari kuvuga ati umukene biragoye ko yinjira mu bwami bw'Imana. None nyumvire Yesu ati biragoye ko umutunzi azokwinjira mu bwami bw'Imana. Burya abantu birakwiye kuzuza dusobanura imirongo neza uko Bibiliya isanzwe yivuga. Rimwe na rimwe tuzova dusanga turiko turakavya.